uno munsi dufatiye ku bivugwa muri Regideso baratubwira yuko umuyaga nkuba ari mwinshi, ahubwo abene gihugu aribo batawukonsoma. Mugabo tukaca tuguma dusanga amatara nkuko nyine iteka ubwa mbere yabishikirije ntasiba gucika, adacitse naho arabene igihugu benshi bayakeneye bayasaba ntibayaronke. None ko turiko turagura akarere ku bintu bijanye n'umuyaga nkuba kandi n'uwo dufise utari kurakoreshwa neza, n'igihe cizere kuno munsi abene igihugu nyakubahwa mushikiranganje mwubaha yuko bagiye kuronka umuyaga nkuba nk'uko bawifuza. Ariko ikibonekeza nuko isagara bimwe bimwe biba vyabilize, ugasanga hamaze umwanya muremure cane abubatsi batararonka amatara. Twashaka gusaba nyakubahwa mushikiranganje. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Oli Travel and Job Connect Agency, pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email olitravel8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Nageretse mfata kano kanya nkenguruke kuri kano karyo kugira ngo nze ndabasigurire twongere tuganire muri ino ngoro y'iteka ku bijanye n'integuro y'ibwirizwa igenga ishurwa mu ngiro y'amasezerano yo hagati ya Repubulika y'u Burundi n'ubwami bwa Maroc ibijanye no guteza imbere igisata c'amasoko ntangangufu. Ino yirizwa ijanye n'aya masezerano yashizweko igikumu hagati y'ibihugu byo bibiri, mu gihugu c'u Burundi n'igihugu ca Maroc, kubera yuko bari bipfuje gukomeza imigenderanire yabo, cyane cyane imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri, na cyane cyane ibijanye n'igisata n'uvuga nti nyamukuru ibijanye n'iterambere y'ivyo bihugu ari igisata ca energie, igisata c'amasoko ntangangufu. Vyavuye kuri volonté yo gukomeza le partenariat hagati y'ivyo bihugu mu bijanye no guteza imbere ivyo bihugu. Uburundi burazi neza yuko igisata c'umuyaga nkuba n'igisata c'amasoko ntangangufu ari ntabanduka kugira ngo gishobore gutera imbere. Hanyuma igihugu co muri Maroc kikaba kimaze naco nyene kugira aho gishitse mu bijanye no guteza imbere igisata c'amasoko ntangangufu, kubera yuko baza bafise ico bamaze gushikako ibijanye n'amarecherche, mu bijanye n'amahinguriro asanzwe ahingura umuyaga nkuba canke ayandi masoko ntangangufu. Ivyo bihugu ko ari bibiri rero byari vyipfuje gusangira uvuga ntico no kwita échange d'expérience, hakaba n'icyo twokwita appui stratégique ku bijanye n'amaproje atandukanye. Aya maproje atandukanye imigambi ikaba ijanye n'imigambi
imigambi itandukanye. Iyo migambi itandukanye harimo imigambi y'ubudandaji, harimo imigambi y'amahinguriro. Muga imbere yavyo vyose ni uko umuyagankuba canke amasoko ntanganguvu ariyo ategerezwa gutezwa imbere ya vyose. Ibi navyo Uburundi bukaba bwarihweje na cane cane ibijanye no gushika kuri irya mbonakazoza igihugu giteye imbere muri 2060. Ivyo navyo hakaba ariho ico nokwita inkingi ya gatanu ijanye na partenariat fructueux. Muri iyo ntumbero igihugu kiragirana amasezerano kikumvikana n'abasanzwe bagifasha canke abasanzwe bashobora gukorana n'Uburundi kugira ngo ibisata bitandukanye bishobora gutera imbere. Aha rero ano masezerano yaje muri intumbero nyamukuru yo guteza imbere Uburundi gushika kuri irya mbonakazoza. Ica kabiri ni uko igihugu ubwami bwa Maroc busanzwe nabwonye bufise ico bushobora gusahiriza, bufise ico bushobora kungukira igihugu c'Uburundi, n'igihugu c'Uburundi gishobora kungukira igihugu ca Maroc ku bijanye n'ingene kino gisata gishobora gutunganwa n'ingene dushobora kugiteza imbere. Ahanini rero ngerageje kuja kwerekana imigambi nyamukuru tuzohurirako n'ubwami bwa Maroc, harimwo ibijanye no gukahiriza ubwenge abakozi bakorera mu bushikiranganji canke mu bigo bitandukanye bijejwe guteza imbere igisata c'umuyagankuba. Hakaba harimwo guteza imbere nahonye gushiraho ico nokwita ikibuga ngurukanabumenyi, twita plateforme yo kwegeranya information amadonnées ajanye na energie, na cane cane ibijanye na energie renouvelable. Kuko burya kugira uteze imbere igisata udafise aho ukura ibiharuro bishobora kukwereka igicapo c'ingene uza gutunganya igisata biragoye. Ibi navyo rero birimwo mu vyo tuzoshobora gukorera hamwe. Harimwo ibijanye no gufasha gukora ama étude burya ikintu kitugora cane gose iyo hageze gushiraho imigambi mikuru ni uko twama twikorako abahinga bavuye hanze kugira ngo badufashe gukora ama étude. Naho mu bijanye na coopération tuzokorana hazoba harimo guteza imbere ibijanye no gushiraho ibigo bishobora kudufasha gukora ama étude ajanye no guteza imbere n'imigambi yo guteza imbere igisata c'umuyagankuba. Hari ibijanye no gushiraho construction des centrales électriques, ama centrales hydroélectriques cyangwa ama centrales solaires. Ivyo vyose bazodufasha gukora kwigisha canke gukahiriza ubwenge abashoboye gukora ayo ma étude. Hakaba harimwo ibijanye no gushiraho rero les systèmes d'énergie renouvelable cyane cyane ama système solaire, aho umuyagankuba udashobora gushika, aho les réseaux filaires zishobora kudashika. Aho rero usanga baca bakoresha ama réseaux off grid, n'ico gihe n'ama système solaire bakunda gukoresha. Ivyo navyo birimwo mu vyo mu migambi tuzokorana n'igihugu ca Maroc. Harimwo no guforma abatekinisiens bo muri Regideso, harimwo gufasha
mu gushiraho ico no kwita stratégie d'accès universel à l'énergie, ni stratégie izofasha Burundi gushika kuri ya mbona kazoza aho umwenegihugu ashobora gushika kuronka umuyagankuba uwo ari we wese ashobora kuronka umuyagankuba. Ibi vyose rero bizoba birimwo mu vyo igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Maroc bizokorana dans le cadre du partenariat et de la coopération. Aha rero tuza twaramaze gushiraho ico no kwita comité mixte imaze gukorana kugira ngo bumvikane ivyankenerwa kugira ngo ibi mpejeje kuvuga bishobora kuja mu ngiro. Mugabo imbere ya vyose byasaba yuko iyi nteguro y'ibwirizwa cette loi portant ratification des accords de coopération entre le Burundi et le Maroc nayo yemezwa. Tukaba rero dushikirije inama nshingamateka ino nteguro kugira ngo iyemeze. Hari hategekanijwe yuko hazokubakwa ama mini reacteur ya 50 megawatt ane dufatiye kuri uranium. Mugabo gushika uno munsi ntiturumva yuko ari ikintu na kimwe kirakorwa cangwe hariho n'umugambi yuko ayo ma mini reacteur atunganywa, kuko mu ntumbero y'ayo masezerano hategerezwa guca ahubakwa un centre national ya cancérologie. Mukaca mubona yuko ngaha mu Burundi iyi ngwara ijanye na kanseri iguma igwira, kandi twe twarose amashanse yuko iyo centre yubakwa. Mugabo gushika uno munsi nta na kimwe tubona kirakorwa, tukaca n'ubundi tugira amakenga yuko n'aya masezerano no munsi tuhava dutora atazohava aja mu ngiro, inaburya n'ibindi experience tubona bitagenze neza. Akabazo ka kabiri nako shaka kubazanya kuba mushikiranganje, uno munsi dufatiye ku bivugwa muri Regideso baratubwira yuko umuyagankuba ari mwinshi, ahubwo abenegihugu aribo batawukonsoma. Mugabo tukaca tuguma dusanga amatara nkuko nyine iteka ubwa mbere yabishikirije ntasiba gucika. Adacitse naho ari abenegihugu benshi bayakeneye bayasaba ntibayaronke. None ko turiko turagura akarere ku bintu bijanye n'umuyagankuba kandi n'uwo dufise utari kurakoreshwa neza, n'igihe cizere uno munsi abenegihugu nyakubahwa mushikiranganje mwoba yuko bagiye kuronka umuyagankuba nk'uko bawifuza. Ndibuka yuko igihe heruka muri ino ngoro twari twabiganiye ko ndabasigurira yuko umuyagankuba duhingura ari mwinshi ugereranije n'umuyagankuba Burundi busanzwe bukoresha. Ariko ikibazo gihari nuko uwo muyagankuba kugira ngo ushikire ubusanzwe bukoresha, niho rero dufitiye ikibazo, kubera ko imihora itandukanye ishobora kuwukwiragiza mu bene gihugu. Iyo mihora ahanini myinshi muri yo irashaje. Tugereranije tufatiye nk'akarorero nko mu gisagara ca Bujumbura, le réseau de transport et de distribution ya kera cane. Turavye naho imihora isanzwe iri hagati mu gihugu, usanga ari imihora ishobora gutwara umuyagankuba mutoyi. Turashobora kuba turiko turahingura umuyagankuba munini, mugabo dushobora gutransporta ugasanga ntushoboye guca muri irya mihora.
ugasanga rero ubunye igikenerwa ni naco novuga nti no kwita défi dufise ubunye ni ko renforcer no kongereza le réseau de transport électrique yo mu gihugu. Ubunye duheruka kugurura poste ya Rubirizi izana umuyagankuba uva muri Kongo n'uva mu Bwegura, akaba ari poste niniya cane ishobora kwakira umuyagankuba urenga hafi 160 megawatts 160. Iyo mihora rero hariho imihora isanzwe iri imihora iriko irubakwa, hari muhora urikutwagura uzotwara umuyagankuba uva Igitega ukaja Kigoma mu Rwanda, hariho n'uwundi muhora wa 220, hariho uwundi muhora uzova i Bujumbura ukaja Igitega wa 220 kV. Iyindi mihora isanzwe iri mu gisagara ca Bujumbura canke mu bindi bisagara canke utwara nk'umuhora uvana umuyagankuba uva mu Bwegura uwutwara Ingozi ukawushikana mu Muyinga, imihora ya 30 kV. Imihora utwara umuyagankuba ari muto cane, bisaba kuwongereza umuntu akawagura, na cane cane nk'umuhora nk'imihora isangwa dukoresha ngaha mu gisagara ca Bujumbura bigasaba ko tuyihindura. Ibi rero hariho imigambi uzora amaze gutangura, umugambi witwa Ascent uzofasha mu kusubiramwo le réseau de distribution mu gisagara ca Bujumbura. Hakaba hariho n'iyindi migambi, umugambi accès à l'énergie izokongereza amacentre ahasanzwe hari le réseau de transport. Uba bisigura yuko umuyagankuba turashaka kuwushikana nko muri zone mugabo ntukwiragire mu macentre atandukanye. Uwo mugambi rero uzoshobora kudistribuwa amacentre arenga 1,500 amacentre mu Burundi mu myaka 3. Uwo mugambi nawe uri gutangura mu kwezi kwa gatatu no mwaka nyene. Ibi rero biri mu byo bizoshobora gusahiriza kugira ngo uyu muyagankuba turiko turagerageza kugwiza no guhingura ushobore gushika mu bindi gihugu. Na leta y'u Burundi iriko irashiraho ivyankenerwa tubicishije muri mwishirahamwe Jidezo, nayo nyene irafise imigambi itandukanye wo kongereza imihora ishikana mu kugura amatransformateur no kugura intsinga. Hari intsinga zimaze gushika ubunye, amatransfo nayo nyene ari mu nzira. Harimwo n'umugambi uzora amaze gutangura wo kuhindura cyane mu macentre urbain ajya amapoto en bois bakayamplacer n'amapoto métallique cyangwa amapoto en béton armé. Ibi navyo biza byaramaze gutangura. Hari hamwe rero abenegihugu basaba umuyagankuba ntibawuronke, ni uko ubunye aho tugira extension usanga twexija yuko hakoreshwa amapoto en béton armé n'amapoto métallique, kubera ko amapoto en bois twasanze yuko ntaramba kandi usanga ashobora guteza ibibazo, kubera ko rimwe iyo hari ivy'inkukura cyangwa ugasanga imvura iguye ari nyinshi birakunda gutemba, ugasanga rero birashobora guteza ama accident. Naco gituma twavuze tuti ubunye n'itegeko ryarasohotse ahantu hose hari extension nko mu bisagara bakoresha amapoto métallique, amapoto y'icuma canke ayakoresha muri béton armé. Twamenyesheje yuko amatara ubu asigaye akwiye, ariko ikibonekeza nuko isagara bimwe bimwe biba vyabilize, ugasanga hamaze umwanya muremure cane abubatse batararonka amatara. Twashaka gusaba nyakubahwa umushikiranganji kumbure
azohave abikorerako ivyo bisagara biba vyarabaye kure kandi bubatse mu mategeko harabaye viabilisation kugira ngo bashobore nabo kuronka amatara. Nuko ahari viabilize hose amatara yashikayo, ahubwo ikibazo kiri ahantu hatari viabilize, aho nk'amakartiye amwamwe canke ibisigara bimwe bimwe usanga hari amazone n'amacentre baguye mugabo badakurikije plan, ugasanga Regides ikibazo ifise nuko haragera ko bayisaba ko umuyagankuba bawushikana mugabo ugasanga ahantu bubatse biragoye ko bashiraho amapoto kubera ko abantu bubatse aho bakwiye gushisha ijya mihora. Ikibazo rero gihari nuko muri ivyo bisagara Regideso ikigira ikibazo, swat hamwe hamwe barabomora canke ahandi bakaca baraba ukungene bazunguruka canke bacisha aho bitabikenewe mugabo birayigora. N'ico gihe rero techniquement birafata umwanya ugasanga bisaba ama étude na cane cane kugira bamenye la capacité des transformateurs, la capacité ou icyo nokwita intsinga zoba ziri approprié kugira ngo bashobore gucishamwo iyo mihora. Ariko rero muri budget ya Regideso rimwe rero usanga ikibonekeza kenshi nuko uburyo barawutegekanya bwo kugura ibikoresho kuko n'ibikoresho Regideso itegezanya nyene kugura mugo umurindi usanga igihugu gishobora kuronka uburyo mva makungu udahuye n'ujya murindi abene igihugu baba bifuza ko uwo muyagankuba ugasanga ibikoresho bibije ku murindi twari twifuza mugabo muri planification unye aha ibikoresho bari barakomanze pratiquement byinshi ubunye biriko biraza ahanini nk'Igitega ndazi yuko hari igice cyo mirango bari ku electrifia Bujumbura hari ibice bimwe bari bakingiye batangiye gushiraho insinga no mucankuzo ndazi neza yuko aho bari bayipfuje yuko electrifia batangiye biriko biraza turiko turashiramo ingufu kugira ngo ama demande bashobore Regideso kwishura na cyane n'ikindi naco cahora gituma biteba ya disponibilité y'ama compteur ayo nayo baramaze kugira ama commande, hari commande atari nke presque 40,000 compteurs ziri mu gushika, hariho n'izo ishirahamwe BAD ryatwemereye yuko rizoshobora kugura hafi ama compteur atari make ashika 50,000 na Banque Mondiale muri projet yayo Ascent nayo nyene yemeye kugura ama compteur isigura yuko bacanye aho bari barasabye ko bainstaller ama compteur azocaboneka. Mu Ruyigi hari irinye Makebuko Ruyigi hari amapoto y'ibiti kandi arashaje cyane, ni ukuvuga imvura irinzi korokera hasi yaba amapoto y'abisinga byose ubisanga mu ibarabara, tukaba tuzi ko izo nsinga ziba zirimo n'umuyagankuba ushobora gutera ikibazo ku buzima bw'abantu. None rero twari twifuza ko nyakubahwa mushiranganje bikunda mwogerageza izo poto zishaje zigasubirizwa, kuko niyo biguye mu ibarabara kwihuta kubikura mu ibarabara no gusubiriza no kuvyura ayo mapoto ivyihuta. Haragera n'igihe twibaza tuti mbega hoba hariho abaserukira Regideso muri kano karere
tugahava tukabura duha inyishu. Hariho rero kandi muri komine Ruyigi ya amakaritiye abiri Sanzu na Gasanda, amapoto yarazanywe muri Sanzu haraciye imyaka itari mike, ntiyakoreshwa, yanduruka avanwaho. None rero nyakubahwa mushikiranganje, twashaka ko nubwo burere busa n'ubwibagiwe bwoza buribukwa muri iki gihe tubona ko dufise ababikurikirana bafise umwete wo kubikora, kandi tubona ko turiko turaronka na partenariat zidufasha muri ivyo bikorwa. Ruyigi ndazi neza yuko hariho imigambi ubu turiko turashiraho amasantra mwamwe bariko barongereza umuyagankuba. Mbere hari projet accès à l'énergie phase 1 itegerezwa kwerekana 36 localités muri izo malocalité amwamwe nayo mu Ruyigi. Turiko tukora ibishoboka byose ku buryo ubu mu migambi dufise nuko ata zone nimwe mu gihugu yobura amatara. Rero ivyo bonye bigenda cyane cyane mu nteguro, c'est une planification. Iyo planification nayo ubunye twabishize muri ya document twita compact. Ni document twavuze tuti kuva mu mwaka w'2025 gushika mu mwaka w'2030 tube tumaze gukwiragiza hafi ibice 70% by'u Burundi bibe bifise umuyagankuba. Iyo ni base minimale. Mugabo ibice 70% by'u Burundi ko byoba biri electrifié, twe twifuza yuko ata zone nimwe yobura amatara. Ubu unye nta commune nimwe tubura amatara. Mewe tukiyo tugenda mu niveau des zones. Ubu rero nkuko nabivuze hariho imigambi igira itangure. Umugambi accès à l'énergie phase 2 hageze ku électrifier 1512 centres. Ayo onye tutwa l'idée c'est d'identifier kuraba amacentre yoba ari économiquement viable akenera umuyagankuba cane. Turaba amazone asanzwe harimo benshi baranguriramo imirimo ikenera umuyagankuba, ariko hambavu y'ivyo hariho n'umugambi leta kirashiramo mu ngiro à travers ikigo ca BR, aho tuzokwerektifya hafi amasantre ashika 50 n'umwaka tugira utangure. Unye twahereye ku ma étude ama commande surtout yo kugura ama machine plutôt ama équipement nayo nyene ari en cours. Kubijanye rero n'amapoto henshi usanga yarashaje kandi atuma henuka. Amapoto nivyo hariho ibice byinshi byo mu gihugu usanga yarashaje. Iyi ligne effectivement ke ukuru Ruyigi amapoto na ya kera kandi atuma henuka cyane. Hanyuma usanga rero kuyasubiriza birafata umwanya. Unye nijya projet navuze yo pour renforcer le réseau de transport n'ivyo nyene namwe ndavuga. Burya anye turiko turashiraho igicapo c'u Burundi n'ingene amaligne ategeza kugenda hamwe n'ijya boucle izotuma Burundi bwose bushobora kuba electrifié. Hagati yaho rero hariho densifier et moderniser le réseau de transport. Nibaza ko amaligne rero usanga akura umuyagankuba mu bisagara utwara mu kindi, ayo rero niyo ari mu ma priorité. Haba nizera yuko bacane umugambi utanguye harimo ama ligne twabonye yuko ari urgent, ama ligne urgent kandi ni ligne make uko bigi nayo nyene inyuma ligne twabonye yuko nayo nyene yoca tangura gusubirizwa.
ariko ngerageje guca no ntanga umuco gusumbya nuko Regideso nayo nyene irafise umugambi wo gusubiriza intsinga ahanini kenshi usanga ari intsinga zibura cyangwa ugasanga intsinga zacitse cyangwa zimeze nabi izo nazo intsinga baheruka kugira commande baheruka kuzuriza ubwato ukwezi guheze kwa Kigarama umwaka w'2025 nabwo rero urashobora kumara nk'amezi abiri kugira ngo ushike ngahanye aho twabonye hariho intsinga zo gusubiriza canke nkaho usanga amasantre yo kwagura ivyo rero turadushiramo tubishira muri integuro me nk'amapoto amwamwe nko mu gisagara ca Bujumbura hoho amapoto ahenutse barayasubiza amapoto ahenutse barayasubiza mu gisagara ca Bujumbura gusa aho ico batemera ni extension ahatari amapoto bisaba yuko tuzohashira amapoto métallique canke en béton armé ku makartier ya Sanzu mu Ruyigi haraheze imyaka myinshi hafi irenga 8 batarashiraho effectivement ayo mwenka kuba nuko ibikorwa vya rehabilitation byo gushiraho umwenka kuba mu makartier Sanzu yo mu Ruyigi Regideso yarabiteguye mu ndinganizo muri budget annuel w'uyu mwaka nibaza yuko ibikoresho ibi twavuze yuko biriko biraza n'ivyamara gushika nzoshiramo ingufu kugira ngo iri suivi ikwiye ndabe yuko effectivement amasantre nayo nyene azoba ari mu muyo bazokongereza mu bisanzwe mu bisagara bitandukanye ahari amakartier urbain normalement ntaco tuma amakartier abura umuyagankuba naco gituma nizera yuko ivyo bikoresho nivyamara gushika ndazi neza yuko nico kibazo tuma tugira ahanini nuko ibikoresho biza ku murindi twifuza mugabo nka quartier uza yaramaze kubisaba kuva kera nibaza ko l'urgence et la priorité ishishigwaho kuri mwenizo quartier baravuga yuko bazokubaka ingomero zibiri mu Burundi rumwe rufise umwimbu wa megawate 100 n'urundi rufise umwimbu wa megawate 50 mugabo tuvuze ko zizokubakwa mu Burundi ni bunini twashaka kumenya yuko baba baramaze kwidantisha neza intara bazogubakamo kugira ngo babidushikirize niyo aya masezerano yamara kwemezwa bizokorohe kugira suivi. La centrale solaire habiri effectivement une centrale ya 100 MW n'indi ya 50 MW n'indi centrale hydroélectrique yo izoba kuri rivière Kabunuzi. Ma centrale solaire ahanini kenshi birasaba yuko haba ivyigwa effectivement twaremeranyije yuko bazodufasha muri appui technique mu kugira ivyigwa bishobora kwerekana ukungene dushobora kwinstalla ama centrale solaire. Or kenshi centrale solaire ya 100 MW même 50 MW itwara espace niniya kubera les plaques solaires kugira ngo zishireho birasaba espace niniya. Ibi navyo rero nituratora zizoja mais nitwamara kugira ama étude ni naho tuzoca tumenya tuti ni hehe mu Burundi dushobora kuronka ensoleillement ikwiye mugabo aho hantu iyi espace akaba ari espace na cane cyane tudashobora kurima kubera ugiye gufata espace
fertile cyangwa ushobora gukoresha mu burimyi akaba ari agahombo kanini. Donc muca mufata ahantu pratiquement bidakunda yuko nashobora guhagira ibikorwa by'uburimyi, mais en même temps tukaba dufise un ensoleillement ikwiye ishobora gutuma la capacité twifuza dushobora kwironka. Ibi navyo biri mu ma étude, navyo ngira ngo bizoca bitangura dès que iyi projet de loi ishobora kuba ratifiée. Mbega twari dufitanye imigenderanire na Maroc kandi myiza, hoba hariho ama institution publique ou privée asanzwe akorana n'ama institution publique ou privée hariya muri Maroc nyene mu bijanye n'ibisata bitandukanye musata mujebe nyakubahwa mushikiranganji, niyaba atayahari ayo mubona mu sibra mu koca kugira ngo babe yuko botera iyo ntambwe yuko n'amasosiyete hariya yo yoba ari ku rugero ruri hejuru kuturusha na rya amashirahamwe amwe mu Burundi usanga rimwe na rimwe batamenyereye canke adakerebutse muri uwo mugambi wo gukora amashirahamwe yo hanze. Inyuma y'amasezerano igihe hashirwa ko igikumu komite mixte yarakoranye mbere ubunye harimo na komite ku rwego rw'Uburundi, hari n'abamaze kugenda muri Maroc kuja kuganira nabo, baramaze kugira amanama atandukanye, mengo n'amanama abiri amaze gukorwa. Mu bw'ivyo byose n'amanama ashiraho ivyankenerwa kugira ngo niyo ino bwirizwa ryamara gushirwa ko umukono bazoca batangura rero kumvikana techniquement ivyankenerwa kugira ngo aya mako hashobora gushirwa mu ngiro. Les équipes au niveau bilatéral barakoranye, même hariho na délégation yo muri Maroc imaze kuza ngaha mu Burundi, hariho délégation y'Uburundi imaze kuja muri Maroc, ivyo byaramaze gukorwa. Ariko tant que loi itabaye signée bishobora kuja mu ngiro ngo batangure neza abatekinisien bishiramo rero ingufu. Hari effectivement amashirahamwe atandukanye amaze gutangura gukorana amashirahamwe yo mu Burundi amaze gutangura gukorana n'amashirahamwe yo muri Maroc. Kuri ntazi nk'akarorero haciye ukwezi haraje umugwi w'ishirahamwe bita ONIM yo muri Maroc, ni ishirahamwe isanzwe igenzura de régulation mu bijanye n'umuyagankuba n'amamine. Baheruka no mu Burundi, baje n'abagwizatunga bazodufasha non seulement muri ibi bijanye n'ubutare mugabo n'ibijanye n'umuyagankuba, cyane cyane mu bijanye no gukora ama étude. Baradufashije, baratubwira ukungene dushobora gukorana, baratwereka le modèle marocain ukungene bashobora kwegeranya amafinancement et gushiraho les cadres de partenariat public-privé ama PPP, ukungene ama projet cyane cyane des infrastructures manini ukungene bazidevelopa. Ivyo vyose barabitweretse. Vuba rero twari twipfuje kurungika umugwi nawo nyene uzogenda kuraba ukungene bimeze amaprojet yaho, surtout nk'aya maprojet solaire, amaprojet manini usanga bo baramaze gushika kure kubera ko baranikorera ry'amaplaque photovoltaïque. Barashiraho amacentre solaire y'ama megawatt manini nashika pe 500 megawatt, bigasahiriza muri industrie mba biganasahiriza mu burimyi n'ubworozi. Ibi byose barabidushikirize, turamaze gutangura au moins les contacts déjà mugabo kugira bije mu ngiro. Effectivement bisabwa yuko iyi projet de loi ishobora kuba ratifiée. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Oli Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations,
l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite. Et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour information ou affaires. Téléphone +257 67 88 0 251 +257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.